Bwana Yesu asifiwe. Irijwi muri kumurumva ni rya Alfaxade Nduwimana. Nshimira Imana ko inzigama ikangira neza namwe kandi yabazigamye. Numwanya ko ijambo ry'Imana ndakasenga Imana hama twinje muri Bibiliya twumva ikimana tugomba ko kuri uyu munsi. Mana yera, Mana ugororotse, ndagushimiye ubugwaneza bwawe, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbazi zawe, ndagushimiye niyo munsi mizi duhaye kandi ngo twumve kumva ijambo ryawe Mwami. Ndasenze ngire neza ngushoboze muri umwanya kuvuga ijambo ryawe Mwami. Ndasenze ngo mpwemu yera ndongore, ngo mpwemu yera ntwikire, maze mvuga ijambo ryawe Mwami mu bubasha buvi wawe. Ngiri ubuntu imbazi zawe Mwami, maze kunyeza ukanyemerera me kugushingira intahe no kukuvuga bene datage kuryumva. Ndabasenye nabo bahezagire, ubagira ubuntu twebwe twese tubohore Mwami, kandi ngo tonce tugomba ko urakoze kutugira ubuntu, urakoze kandi ko icyo mu ijambo ryawe ni mwiza Yesu Kristo umwami n'umukiza cyo mucyo binizeye. Amen. Ikigo afise kivuga ngo kwirinda ibigwamana no kubihunga. Kwirinda ibigirwamana no kubihunga. Ndasubiramwo icyo kivuga ngo kwirinda ibigirwamana no kubihunga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bana bato mwirinde ibigirwamana. Aho ni Yohana wa mbere igice 5:21. Mu mabwirizwa 10 abiri ya mbere arabuza ibigirwamana. Bisoma mu Kuvayo 20 umurongo wa mbere kushika 6 havuga uko Imana iravuga amajambo yose iti, ndi uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo canke igisa n'igishushanyo cikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuze ubyikubita imbere, ntuze ubisabe, kuko uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vy'abase, nkageza kurunganwe rugira 3 no kurugira 4 rw'abanyanka. Nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje, nkageza kurunganwe iwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Iri ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rirutegeka gukundisha Uhoraho Imana yacu n'imitima yacu yose, n'ubugingo bwacu bwose, n'ubwenge bwacu bwose. Duhejeje duce dukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Kandi kuri ayo mabwirizwa yompi ivyagezwe byose n'amajambo yavugishwe n'Imana niyo vyeneye nako. Ibyo byanditse muri Matayo 2 umurongo wa 37 gushika kuri 40. Akanovuga kuri ibice nisomye. Amabwirizwa yose 10 hajya ari mikibiri. Ufatiye kuri iri bwirizwa dusomba yose Yesu yavuze, amabwirizwa 5 ya mbere avuga ku migendanire y'abantu n'Imana, kandi 2 ya mbere abuzi uko umuntu asenga ibigirwamana. 5 ubwo byatuje ku 10 ni imigendanire y'abantu n'abandi. Niko bivuga en résumé. None rero iri ni ijambo ry'Imana tugomba kwiyumvira ko tukagiga ko tukumva ic'Imana itugomba ko siniri twinginga riradutegeka ngo tubikora uko. Kuko rero iyo umuntu atubashe ibimana yavuze ukihenda ukaja mu gigwamana, Imana ubwayo irakwigwaniriza. None rero igishushanyo canke igwamana nicubahisha Imana na gato, kandi gituma umuntu yumvira Imana uko itari, kiba kinatwaye icyoro cy'Imana. Ibyo byanditse mu gusoma vyagezwe 4 ku murongo wa 15 gushika 18. Abaroma igice ca mbere umurongo 21 gushika 23. Hinge ndabereke uko vyagendeye abisirayeli. Abrahamu sekuru wa Israel, cyane namwite se wa Israel. Murazi ko Abrahamu ari se wa Isaka, Isaka akaba se wa Yakobo, Yakobo niwe Isirayeli. Rero Abrahamu yavuye mu gihugu cy'abasenga ibigirwamana, ariko
yabihevye neza na neza aho amenyeye Imana nyamana. Vyanditse muri Yosuwa 24 ku murongo wa 2. Ugombye kubona amajambo asa nayo kandi ni ku murongo wa 15 muri ico gice cene cya 24. Bamwe mu nshuti za Aburahamu batemeye kwizera kwiwe babandanije n'ibigirwamana. Uravye nk'uwitwa Labani wocubibona vyanditse mu Itanguriro 3:1 ku murongo wa 19. Kubisayeri rero igihano c'uwasenze ibigirwamana kwari ukwicwa. Kuvayo 22 ku murongo wa 20. Gusoma mu Vyagezwe 13 ku murongo wa 2-5. Gusoma mu Vyagezwe 17 ku murongo wa 2-5. Aho herekana ko umuntu asenga ibigirwamana yaca yicwa. Ariko rero hamwe n'ivyo nticabujije ko Abisirayeli bagwa muri ivyo kenshi, kuko barabira mu mahanga abakikije. Amahanga yarabakikije yisengera ibigirwamana, nabo bagaca barabirako bakabigwamwo. Nk'uko ibintu by'ubiba usanga abakristo kwatwa n'abapagani, umukristo cyo kwa ibintu by'abapagani bakoze nawe akabigwamwo, nubwo atari yabipanze atavyumvira kubera environnement abantu ivyo bibaho. Byanditswe mu Bacamanza 2:12, 10:6, 10:3 gushika kuri 6, Yeremiya 24:15 gushika kuri 19. Kuko batari bazi uko Imana isa, baca bakora ibintu bimeze nk'ivyo ayandi mahanga afise, cyane cyane amadini. Amadini yo mu mahanga yari ifite ibigirwamana, rero bagaca babikurikirana bakabikora. Ivyanditse mu Kuvayo 3:2 ku murongo wa 4. Gusoma mu Vyagezwe 4:12, n'Abami ba mbere 12:28, Hoseya 13 ku murongo wa 2. Ibigirwamana baguyemwo kenshi ni vyitwa Bayali. Byanditswe mu Bami ba kabiri 17, 15 gushika 16. Hari ibigirwamana vyinshi, ariko ikigirwamana cyitwa Bayali iki cyarakweze kurusha ibindi vyose. Ndiko ndavuga ko Bisirayeli. Rero rimwe na rimwe abami bo mu Yuda baragira umuvyuro bakamenagura ibigirwamana. Ingoma ya kabiri 3 ku murongo wa 1, 3:4 kuri 4. Ariko kandi kenshi vyarabagerageza kuko vyari mu mitima yabo, kandi ntibyigeze bivaho 100%. Iyo ikintu kiri mu mutima na muntu atoba gikora cyangwa gifise hajya urumi ngaruka zavyo. Ikintu kiri mu mutima iyo umuntu afite umupanga azatawukoreto. Rero kuko bitaba 100%, nico cyatuma baza barabibwango, naho haje umwami akabikubita hasi, abandi byari mu mutima yabo barabikora bakavyikora. Rero nico cyaciye gituma Imana ikubita iryo hanga rya Isirayeli, ikanatuma bajanwa ari nyagano. Aha ni mu gihe bamaze kuva muri Egiputa bakagenda ya myaka yose 40 bagashika Kanani bakahaba. Rero barinze basenga ibigirwamana, Imana yakubise bavaneyo ari nyagano bava i Yerusalemu. Byanditswe mu Bami ba kabiri 17 ku murongo w'8. Kanye n'Abami ba kabiri mu gice 21 murongo w'10 gushika kuri 15. Kujanwa rero kwa abari nyagano batandukanye n'ibigirwamana vyo muri Kanani, kuko bagiye nyagano ntacyo bagiye batwaye, hagiye batabitwaye. Kimana yagomba cari ico bahebigwamana, batayumvye kuri bigwamana mana kibatandika. Kandi bagarutse ikibazo nyamukuru ntabwo vyari ibigirwamana. Bavuye mu iyo ari mu batwaye inyagano, ntabwo naho bitahijana kwijana byarapungutse. Bagize izindi ngorane, ntibagize ingore zigomana nkuko bari bazifise ubwa mbere. Reka ndabereke amahanga nayo uko Imana ibivuga ibigiye mu bigwamana. Akandi mvuge mu gihe cya kera byagenda gute, yemeze gute, uretse Abisirayeli hanga ry'Imana, ayandi mahanga byagenda gute. Aturabe kwavugishwa intumwa z'Imana
ntizatatira gusa abisirayeli kubera ibigirwamana, ariko kandi n'abanyamahanga nabo zarabatatira, kuko abantu babona isi yaremwe bategerezwa kumenya ko hariho umuremyi, bakamuhimbaza bakamusenga. Nicyo kimwe n'ubu abantu bivugisha ngo nta mana ihari, nibatibaza icyaremye izuba, ntibibaza icyashyizeho ukwezi, ntibibaza icyaremye inyenyeri, ntibibaza icyaremye isi, bakavuga gusa ngo ni nature. Imana izobabaza n'ivyagizwe bitarabwe. Avyumvikana ko umuntu wese agomba kumenya ko ibintu ko vyaremwe hariho umuremyi, natwe usoma Bible, natwe bw'ubutumwa agace mu bice yokora kubera ico. Ariko rero barahindukiye bava ku muremyi, bikorera ibigirwamana. Umva nivyo bakoze muga, ni ibintu bikoreye bonye n'amaboko. Mu Baroma 1:19 gushika 23 ayo majambo yabona ko bakoze ibigirwamana. Rero abavugishwa bagwanye ibigirwamana bitagira ubugingo n'ababisenga bose. Zaburi 115 umurongo wa 4 gushika ku 8, Yesaya 2:8, 40:18 gushika 20, 41:6 gushika 7, 44:9 gushika 20, 46:1 gushika 2, na 5 gushika 7. Ayo majambo ucabona yose ahangena ngira resume kugira ngo ugome inkuru yose uyisome. Ntibabigwanya kuko bidafise ubugingo gusa, ariko kandi kuko inyuma yavyo habaho inkomezi z'umwiza canke inkomezi z'abadayimoni. Abantu basenga ibigirwamana hari inkomezi za Satani canke z'abadayimoni ziba ziri inyuma yabo. Ibi ndazi ko mwese muvyumva. Udasenga Imana mufise ibindi bintu usenga. Ibigirwamana n'abansi b'Imana, birayishisha kandi iravyanka. Vyanditswe mu gusoma mu vyagezwe 7:5, 9:17, 3:2, 3:3 gushika 17, Ezekiel 3:6, 17, 18, Abikorintho ba mbere 8:4, 10, 19 gushika kuri 20. Ayo majambo woyabona neza ku Imana yanka ibigirwamana. Ingemagare kuri ijambo ry'impanuro, impanuro ku bakristo kubijanye n'ibigirwamana. N'abana b'abakristo iki kirabagerageza kandi kirabakubita hasi abakristo. Iyo umuntu yizeye Imana nyamana akava mu bigirwamana vyiwe, Abatesalonike ba mbere igice ca mbere ku murongo w'9. Iyo umuntu naho yanse kubiheba ibigirwamana byerekana ko atarihana. Aha ni mu vyashuye Yohana 9:20. Ico abasenga ibigirwamana bose bahurirako ni ukwiyumva ko bafise umwidegemvyo wo gukora ubwoko bwose bw'ivyaha, kuko ikigirwamana kidashobora kubahana. Urazi ico bakoze, ntikivuga, ntikibona, ntikimotegwa, nico basenga. Uwo muntu bacumuye ico mugiri itaco kimugira. Ni umwidegemvyo berekana ko bifitiye wo gukorera ivyaha byose. Abaroma igice ca mbere umurongo wa 23 gushika 32, n'Abanyefeso 4 gushika kuri 17 gushika kuri 19. Kenshi Bibiliya igaragaza kino cyaha cyo gusenga ibigirwamana ko kimeze nk'icyaha cy'ubusambanyi. Andasaba uworo umwanya ibice ngira ndondagure ngo umuntu abisome, kuko Bibiliya igaragaza kino cyaha cyo gusenga ibigirwamana ko kimeze nk'icyaha cy'ubusambanyi. Yakana ibice byanditsemwo. Abikorintho ba mbere 5:11, Abikorintho ba mbere 10:7 gushika kuri 8, Abagalatiya 5:19 gushika kuri 20. Gusoma ibyashuye Yohana 9:20 gushika 21, 21 kuri 8, 22:15. Na cyane cyane usomye mu guharura, igitabo cyo guharura 2005 ku murongo
wa mbere gushika kwa kabiri wocunyurwa neza ibyo navuze ko Bibiliya igaragaza kino cyaha cyo gusenga ibigwamana ko kimeze nk'icyaha c'ubusambanyi. Ubisomye neza wobona isanyo ryavyo, je navyise ko bimeze nk'ibisa, ariko usomye ibice byose harimo inkuru yose ijanye n'icyaha c'ugusenga ibigwamana n'icy'ubusambanyi. Kandi kuko ubusambanyi bufitaniye isano n'ukwifuza gusenga ibigirwamana, kandi kuko ubusambanyi bufitaniye isano n'ukwifuza gusengwa ibigirwamana gufitaniye isano n'ukwifuza. Ibi ndabisubiramwo kwere. Kuko ubusambanyi bufitaniye isano n'ukwifuza. Aha murahumva neza. Rero gusenga ibigirwamana gufitaniye isano n'ukwifuza. Abikorintho ba mbere 5:11, Abanyefeso 5:3 usomye no kuri 5. Abantu bashobora kwitwararika ibyo bifuza. Iyi ni note bien. Ibyo bifuza navyo bigaca bifata kibanza c'Imana, ibyo bigaca bibabera ibigirwamana. Ndagomba kwa ahantu tuhumva neza, twese tuhumve kimwe. Abantu bashobora kwitwararika ibyo bifuza. Ibyo bifuza navyo bigaca bifata ikibanza c'Imana, ibyo bigaca bibabera ibigirwamana. Aha muhumve, kuko ni intumbero yanje mukuru yo kubigisha kino cigwa. Ni umuntu atoba afise ibintu yikubita imbere, ariko ibyo yifuza n'ibyo akora bishobora kumubera ikigirwamana. Mu majambo navuze bwa mbere avuga dukundisha Imana yacu imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose, ariko siko biri. Usanga umuntu akunda ishure gusumbya Imana, umuntu akunda akazi gusumbya Imana, umuntu akunda umugore gusumbya Imana, umuntu akunda umugabo gusumbya Imana, umuntu akunda abana gusumbya Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo uzorutisha Yesu ikindi kintu na kimwe uwo ntamukwiye. None ndiko ndiga ijambo rivuga ngo duhunge ibigirwamana, ntidusenge ibigirwamana. Abakolosayi 3:5, nuko mwice ingingo zanyu ziri mw'isi: ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Turame neza ibyo dukunda, ibyo dushaka ntibitubere umutego. Imana yama ari ya mbere muri byose mu bugingo bwacu, kuko ivuga ngo tubanze turondere ubwami bwayo no kugororoka kwayo, ibi navyo tuzovyongerwa. Amina. Aha murabizi ko ari muri Matayo 6:3. Tubanze turondere ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi navyo tuzoca tuvyongerwa. Reka dusenge. Ariko tarasenga, reka mvuga amajambo makeya mu kugira indunduro, mu kugira conclusion. Ibigirwamana bifitanye isano no kwizera kutariko, no kwizera kutariko ibijanye na Kristo. Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yapfiriye abanyabyaha bose, niwe Mana y'ukuri iha abizera bose ubugingo budashira. Ibirenzaho bizanywe n'abigishwa b'ibinyoma bozana ibigirwamana, kandi abizera dukwiye kubihunga no kubica kure. Yohana wa mbere, hamwe na somo gutangura, Yohana wa mbere 5 ku murongo wa 20 gushika 21. Navuze umurongo wa 21 gusa, ariko mvuga 20 yose 20 na 21. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye ibyo y'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Bana bato, mwirinde ibigirwamana. Iri jambo niryo nahereyeko mu kino cigwa, niryo mperezeko. Bana bato, mwirinde ibigirwamana. Iri ni jambo ry'Imana, si jewe, sindiko ndabita abana,
muhisome murabe mpashe muri bavuga ngo bana bato mwirinde ibigirwamana. Reka dusenge. Ako ntarasenga ushobora guca bugufi hagize gutsinda ugasanga ari ikintu nakime kigutwara umwanya kurusha Imana, hari ikintu kigutwara ubwenge kurusha Imana, hari ikindi kintu ushira imbere kurusha Imana, ikindi kintu cyose kibaho wo uhurumbiye gusumbya Imana. Mu gihe ubonye ko muri wewe Imana tadiri ya mbere, gufuka mugasenga si kibi, kuko kuri wa munsi tutabigenjeje uko ni hamwe Imana izovuga ngo vaho sinigeze mbamenya. Niko Yesu azobwira abantu ngo narasenga naririmba ati vaho sinigeze nkumenya, kuko umuntu atubasha Imana ukumuri kano gace mvuze, kuko naho ukora gute ijambo ry'Imana ntiworimara. Ariko nizere ko rifise ikimazi, rifise aho rinkwe naho rinshikanye, nawe usere kuvena gushikanye. Reka nsenge Imana ihozagira twebwe twese, reka dusenge hamwe, dusengera ubugingo bwacu ngo Imana ishoboze tuneshe ibigirwamana, ngo Imana ishoboze ntituje mu bibi bizira byose. Ijambo ry'Imana riko ratubuza wabigiyemwe nawo iri jambo rigomba ngo abivemwo agaruke yubaha Imana. Reka nsenge. Haleluya. Ndagushimiye Imana ko uvyemeye ko ngushingira intahe. Urakoze ku mwanya nk'uyu ndonse yo gushingira intahe. Mana hezagira ijambo ryawe, hezagira abantu bawe bose baryumvise, nanje umpezagire mu izina rya Yesu. Uduhe guhunga ibigirwamana, duhe no kubyirinda mu izina rya Yesu Kristo. Ndansi ingeso zose zijanye no gukorera ibigirwamana no gusenga ibigirwamana. Ubu wa mbere mu bugingo bwanje, ubu wa mbere mu bugingo bwa bene data, Mana udushoboze kugukorera uko bereye abera, uduhe kukubaha, uduhe gukundisha ubugingo bwacu bwose n'inkomezi zacu zose n'ubwenge bwacu bwose, uko ijambo dutegetse uduhe gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda. Ntabwo twovyishoboza utadushoboze. Mana yanje, Mana yo kwizigirwa, kandi mu izina rya Yesu Kristo uduhe ubu bugingo Yesu atanga, ubugingo butubemwo bwame bududubiza muri twebwe. Umuntu wese abwumve ko ari mu bugingo, ko ari mu Mana, ko ari muri Kristo Yesu. Mana uduhezagire mu ijambo ryawe, abagwaye ubakize, abihebuye ubaremeshe, abari mu bibazo ubabere inyishu mu izina rya Yesu Kristo. Utubere umutabazi, utubere umurokozi. Ndasengeye bari mu kontinent atandukanye, bari muri Afrika ubagire neza, bari muri Europe ubagire neza, bari muri Amerika ubagire neza, bari muri Australia ubagire neza, n'abarahani nadondaguye ubagire ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu ngona zitandukanye ubabere Imana, abo kuremeshwa Mwami ubaremeshe, abananijwe n'ivyaha abo vyizingiyeko, abo bigora no kwatura, bigora no kwihana, bigora no kwiheba, ijambo ryawe ribabohore bidegembye. Ijambo ryawe rimbwira ngo amena ijambo ry'Imana ari ubushobozi Imana ikoresha mu kubohora umuntu. Niko ijambo ryawe rivuga mu Baroma mu izina rya Yesu Kristo, kukoresha ijambo ryawe ngo abantu babohoke. None ijambo ryawe ravuzwe Mwami, umuntu wese aryumvise abohoke yidegembye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyagezo byawe tuvyubahe kandi bitunezere ku murango no mwijoro, abyo dushaka umutima ku murango no mwijoro. Niko Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ijambo ry'Imana mutima wanje ngo ne gugucumurako. Natwe nuko dusavye Mwami, ijambo ryawe rimutwe rigwiriye ngo tugucumureko. Urakoze kuvyumvise, urakoze kuri ubuntu, urakoze kutuziga mukaduhezagira mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu mwisavye nizeye. Amen. Imana ibahezagire. Mugire umunsi mwiza abari ku murango mu gitondo, jewe ni ku mugoroba. Bisigaye abo bari muri Australia, bene data turi kumwe bari mu atandukanye, mugire icyo ryiza. Imana ibahezagire.